kunda nayo pe yizane hariya yinzanire kwanza yinzanire. Okay. Inkovu dufite ku mitima tuzitegwa n'abadukunda bigatuma tujya kure y'inkundo tinya kubabara. Asante sana the boss ready. Yagan 001 plus 257 Green City. On the mic ni Kokoriko aka Chuma. Bin kamera ni director wangu Mango da Mwembe kabisa. So tupo katika kipindi chetu cha kila siku ni story na viji story, lakini leo kabisa tupo makini na mwanadada fulani anaitwa nani vile atakuelekeza jina lake. Okay. Karibu sana dada. Asante. Bimeze gute? Ayo wajuva hameze neza cyane. Ndabona ukeye. Murakoze. Turaguhaye ikaze muri Iwacu Top TV. Merci. Naam. Akazina kawe woshobora kwibwira bariko baradukurikirana muri kano kanya? Nitwa Zaina Manariyo. Okay, akazina ukunda gukoresha hariya muri game Zashu. Okay, akazi ukora kamisi yose? Nukuryama. Kuryama gusa. Hello, abakunzi bo kuryama muca mwumva aho buraro buri ni kwa Zarina Zari the boss ready. Nishaanza ndo hivyo kabisa. Manake umesema kazi yako ni kulala. Manake hapo wafanya biashara wengine maana wanawafuata wafanya biashara wanaofanya biashara za au vipi? Sio hivyo. Kwanza kulala manake umesema ni kulala tu. Mimi nimechukulia kama ni kazi. Mimi nakandi kazi bisenda jama. Nkavyuka basi nabindi. Okay, ubaye muhira iwanyu cyangwa uri mu rupango? Iwacu. Ba home basi biciye byumvikana sana uracari muhira Zari. Okay, kubera iki wise the boss? Manake nimesikia sijui kama umeweka the boss. Navuze Zashu. Zashu, yeah. Mama yangu. Kubera iki Zashu? Nijyo nyine abagenzi banje banaziriye naye numva ndarifunze cyanagemera. Wako wari witazire karakaye? Oya ntanaribu. Ntazi nawe muri gara witazira muri kano kanya wewe. Oya. Kweli? Oya. I see. Okay, tugize imisi tukurikirana ibintu vyawe ugenda urapostinga, turiko turabona indirimbo mu kino gihe ugira postinga wakoze nk'umu video queen. Yeah. Niko kazi dufate ubangikanya no kuryama. Bishize. Urakora bishitse. Yeah. Ariko bidashitse urumva kenshi ntiwe ntushobora kwirondera akazi. Urumva bishitse umuntu akakurondera ni ukora we ntushobora kwirondera akazi. Ashobora kwirondera gusa. Ibiraja mu ngiro. Uri kuri management. Kibazi. Okay, birashitse nk'ubu umuntu arakurondeye mukorane n'amafaranga angana gute ushobora kumwaka kugira ngo mushobore gukora na video? Misiri yacu je nawe. Nta mafaranga urashira offshore kugira ngo umuntu ashobore kumenya ati jewe ubu ndondeye Zari kugira ntibinde kugorana ntituje mu myumvikano n'amafaranga ya naye. Oya. Kabisa. Ariko nka dufate nk'abana bariko baraduga dufate kuko kenshi abariko barakenera aba video queen muri kino gihe na upcoming abariko baratanga umuziki mu kino gihe. So bishitse upcoming akakwegera ati je Zari nshaka dukorane. Umwokorana gute kugira ngo babimenye abariko barakora ni benshi ariko batariko barashobora kuba babona aba video queen. Umwana we wacu imwenga. Azwi kavuka imwenga cyatuye imwenga. Ndashaka kumufasha niba atabamehera mpaye kugira ngo azamuke ibintu vyiwe natwe dutere imbere. Yeah. Okay, habonetse superstar kabisa nguyo arashitse arakubwiye Zari narabonye ibikorwa uri kurakora mu kino gihe ariko ndakeneye ko dukorana uci muca nk'amafaranga ngana gute? Amahera cyo kimbere ubucuti kwanza cyambere ni ubucuti. Yeah. Sivyo. Amahera arazamuye. Okay, wifuza ko umuziki wawe ushobora gushika ku rwego rungana gute? Okay, nko mu mipango yawe urakeneye inde kabisa inyuma ya East Africa atari ngaha mu Burundi
inyuma y'u Burundi ni nk'umusani uyuhe wewe ushobora kuvuga ati uyu kabisa neza na neza uyu je twokorana muri East Africa? Asley uramukunze Asley ayaya Isiaka Asley unaambiwa hivi kuna kifaa kinakutamani hapa Burundi Muyinga siri kabisa city iliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu city ya kijani Asley unakaribishwa. Okay, anaitwa Zarina anasema hivi basi kama utakuwa ready mchukue kabisa mgonge kichupa au vipi? Okay, aho twavuze ni muri Tanzania. Sawa, uramukunda muri East Africa gusumbya abandi basani bose muri East Africa. Ego aritonda cyane. Uyu ndi musani giye kuko naragenda kurikirana ibiganiro narabonye yuko umenga uremeza cyane gose yuko Master Randy niwe ari umuntu mwiza asumba abandi wobana nawe ukunda mu Burundi. Okay, turetse rero kumukunda kuko twagiye mu rukundo nuyuhe uvuga ati mu Burundi ndumva kabisa jewe uyu naho uyu mpamagara ndi mu itiro no cyamvyuka nkagenda gukorana naye akazi tugende mu vy'akazi tureke kuvyurukundo ko ndazi Master Randy uramukunda bisanzwe mukazi ninde wocu uvuga ati je ngaha kabisa aho muri ruraza kwaka satura mabuye satura mabafe gachugere mama okay aratwika hagasha ariko kabisa ndazima tugenda tuzi indirimbo buryo umuntu warinze umukundo ubona ko ufite turirimbo wonterera akantu gatonya nko ku ndirimbo za satura ubufise ubuzi ukunda wo nkubitira gatonya hagahira rimwe n'ubundi nta bukwe duteganya nishaka yego mu ndirimbo za Satubi zagukoze ku mutima ukavuga ati bana Satubi na appreciate kabisa jewe ndayikunda nayo pe yizane hariya yinzanire kwanza yinzanire. Okay, inkovu dufite ku mitima tuzitegwa n'abadukunda bigatuma tujya kure y'inkundo tinya kubabara Sante sana the boss ready kabisa urabikwiriye. Okay, ndabona kabisa wewe kabisa ntuba uvugira mu bindi kuwuvumba noneho ubufite kabisa n'ibikorwa byawe muga kandi tuciye tugaruka ku mukunzi dawe Master Randy ndumva yadukubise ku ntoke akantu kiwe nawe ushobora kuvuga ati Master nawe ndoce pfuha ntutumapfuha hafuhe ni wonyoma ndo muri byo kweli Satu barafisa kadawa basha kweli kumukunzi batamuririmbiye mugace baza kuririmbira. Oya Master Randy sinavuze ngo ndamukunda kugira ngo umukunzi waje ngo ya love niki yaravuze kuba kujya mu ndirimbo yiwe byonjohera gusumba byo kuryohera gusumba ya je narinzi ni yuwaini okay apana tu je narinzi yuko ni go rukundo uko bugiye je bambwiye ati urakunzwe uri handsome burya kenshi ncangara no mwibara Julie mbwiye gende nca nihagara ko mvuga ati nije nkunzwe kwe none nkawe birashitse ubonye boga ryaje kabisa yabugeza hari wabikoze neza icyambere nazovuga merci ariko cyari kubwira ati nagukunze wocu gishura ngiki ari hariya ku ikono tanza hati uyu muntu turi kumwe mbe basha byogenda gutemwa ibarabara cyangwa uko cyabanza nkara uko byogenda mwibara ati ko tavuga uca wimagine abantu mufise amako matonya mama nagiye kwera ni muzo nozuje kwera urumva ndafite amahirwe yo ku okay twigire mu bindi akazi kamisi yose wifuza kuba wokora inyuma ya muzike na akahe kazi ubona wowe kakubereye kabisa uvuga ati aka kazi je ndagakoze ibintu byojyoha ariko nyene chaturaba nyene ako sinzi ko nabivuga oya mu bisanzwe uko tugenda turakura hariho ukuntu umuntu ashobora kwigirira ibyizere mu buzima bumwe bakavuga ati akazi kweri je akandabona ndagakoze niho gashobora guca kanzamura konjohera je umutima wanje ikintu kirimo ashaka dandaza imyambarire y'abadada kwanza manze batwike nanje no ganda batwikira
si bwa bwana ashaka kuba modo muri rusange yani ukambika abandi Yeah. umuntu akaza avuye hiyo mu ndimiro ugaca umuhindura kiri mu star wo mu muji mu minota mikeya wowe mu mpuzu ubukunda kwambara ubona ati impuzu yo ndayambaye abantu barambwira ati Zari wabikoze ni impuzu nyabaki dukunda guhura nambaye iki jewe oya iminsi dukunda guhura mba nambaye iki ntubeshe oya buriya se jewe ndakubwiye neza na neza ibyo wambara byose je ndabona bikugwamo neza ariko wowe ndazi muri rusange urafite impuzu uvuga ati kenshi iyo mpuye n'abantu barambwira tu bana yo mpuzu wabikoze n'andi mbese bakava kugongwa n'imodoka oya ihangane ndayivuga duhuzu hariya mukunda kuba mwotera ugasanga abantu muriko murabacanganyira ubwenge mwibarabara duhuzu hariya none tuguye nyene yugacu honoka nyene biba vyabaye cyane wihangana basi tubwira Imana ati Imana uri fundi wane waturemeye ibidadagibi kabisa Imana ni fundi yararemye cyane Hello Zarina muri kano kanya kabisa wewe turiko turihweza umuziki wo ngahe Muyinga ubona ni keke usubiza inyuma mu bisanzwe mu ntara yacu ya Muyinga barabuze abamanager bashaka kubafasha muri ivyo ababosi barasinziriye ego naho abana nk'iyi minsi ndabona ewana dutwikira vraiment uramaze kuja mu biteramo byinshi ngahe Muyinga ego hari ababosi umaze kubona haro nk'umubosi umaze guhura nawe mu giteramo yagiye kwitabira igiteramo biravana ukunda ibintu by'ibiteramo harandi usanga atabikunda ariko kuba bikunda cyangwa atabikunda ashobora ati reka mfashe naka n'abaduge oya nanjye nariko ndabaza ati mu biteramo uramaze kubuja mu biteramo byinshi ngaha i Muyinga uramaze kubona nk'ababosi bo ngaha i Muyinga baza mu biteramo ndababona gusa mumbaza amazina yabo oya bavuga no wapi nibaze yuko ibiteramo by'Imuyinga biba bitaha abantu kenshi ababosi ntibavyitabire si cyane gusa nyene bamwe baragenda babitata igiteramo kinshika cyo ngaha kirase nico ngaha nico bica handi ndagenda okay ku rwego rwo ngaha mu ntara iwacu i Muyinga nuhe musani uvuga ati umusani kweri aranyemeza mariko umusani bariko barakora ngaha i Muyinga tureke bajya bamaze kuja ku rwego runini ababo ngaha nyine Muyinga bariko barakora muri kano kanya ana musani numwe Zarina muzinanye turazina eme gusa amazina yarancanga hagiye abatayibyo biri mu mutwe wanje mafise ibintu biri mu mutwe VP safi yagiye nagiye okay basi muri rusange abasani bose b'Imuyinga baravuze ati abasani b'Imuyinga nuyihe akuvutiya kabisa ubona ati uyu kweli musa ndabona abana abatwize badutwikira bije imani nk'umusani wacu ngaha i Muyinga ari bije ubona ariko araturira uvuga nkandi uri muri band boy ewana raje kabisa okay Zari tugenda nko gusozera nka twebwe nkuko tuba tudateba ko ibintu bizima tuba twanabivuze nakamo akayotera basi ababosi bo ngahanye ni Muyinga kugira ngo baduze umuziki wo ngahi waciye Muyinga cyane basaba ko bashigikirana bagashigikira abana ko baraduga umuziki nibyo mbona from hamaze tukazamuka nk'urugero wotanga nko ku bosi nde ngaho ubwira ati fasha abana bakore bosi nk'ibisa ikaratwika muri umuji wacu ne n'umuzika yari karafasha muri nari boss wacu okay Apolinere big boss ati fasha abana y'Umuyinga bazamuke yego abafate ko n'abandi karafasha ndabona sinayo nafashe n'abana b'umuziki bazamuke abana ntafashe abo mu mupira gusa n'abanyamuziki abasuteneti okay aba boss barumva ndazi ibintu barabikurikirana basi we boss aho herereye hose menya yuko kabisa impano ni nyinshi cyane nkuko
umwigeme ngaho ariko arikubwira ati bana reba kora umufuko sute n'abandi bana baduge ntimwishinga ibintu by'imipira gusa yuko ari zoba ari zo nkino zonyene apana muri sector zose menamo amafaranga kuko uvomera zose ntumenya izo kweri yariyo. Okay, akajambo ushobora kumbwirira abantu batari ko barakurikirana ama TV yo ngahi Muyinga ko ngahi Muyinga murabona ubu gwego tugeze ko ni sawa turafise iwacu top TV iriko iravyitwaramwo neza ariko ari abantu bafise ama telefone manini kabisa ariko batarigira basacinga ati bagende kugira na sabone na gatonya base ubabwiye akajambo nyabaye yo bakuzi iwacu TV wala like share iganiro cyacu kandi mubandanye mukora ibikorwa neza ibana kabisa ariko tubandanya gatonya nk'akantu wotekerera abafansi bawe kuko nawe muri kano kanya uri muri industry y'umuziki w'u Burundi akajambo kamwe kuba fans bawe bavuga ati Zari komera duzi ibintu ukora ibintu ndabakunda cyane ndasaka Imana gumwe bampezagirira aho muri hose mukomeze kuroranirwa yaga. Okay, akajambo kuri cameraman wanje Mango nabonye yarungitse amaso cyane yiweje cyane aratwika man aramena ahagaze neza ndamushire mic akubaza kandi ndamushire mic akubaza kandi aleze ndamuha micro akubaza wankunze ahubwo mbaza we nagubye volonté cyane ahubwo we ni wankunze je namaze kubwira ko nakukunda wankunze merci anje miss you kokoriko ariko Mango ibyo bintu sibyo none mvuga se n'umusheri yabuze uranakazi. Okay, turiko turarangiza kabisa neza na neza boss tukwite boss lady niko wavuze cyane niyo nagutaze jewe Zarina. Okay, hariho abigeme benshi bafite impano yo kuba bo kora ako kazi ko kuba aba video queen ari ugasanga barababanira muhira mbwirira akajambo kabisa ku bavyeyi batarekurira abana babo bashobore kuyidagadura muri ivyo bintu bakore iyo business kuko ni imyidagaduro kandi ikongereka aba business n'amasaba nuko barekurira gusa bakabaha impanuro kugira ngo abicemo nyina byitwaramo nakazi umuziki urariha yego gukora amafaranga si kujya kurima gusa kumbe n'umuziki ni diri okay babimenye ko ari diri kabisa kuko bana ndabona muri kino gihe kweri iyo umukobwa ariko arakora ibintu byo mu muziki baca bamwita imaraya we ku ruhande rwawe harabakubangamira ukumva bariko baragusuzugura ngo kubera ukora muziki bariho baravuga uzayi n'indaya uzayi Samye jana bakiba bimbwiye nije nisi umutima wanje ya kuko n'umumama yibasasha kumutwango wandayawe kandi se je ntubase atamuko turi kumwe nikawaita bisura bazi hari abantu bisheta gose ndibaza bamaze kubona uriko urakora umuziki ko uba watwitse uba watse hari abantu bamaze gukurikira bakubwira ati tugukunze ko twakubonye muri video arabambwa courage nanda mama hariyo abantu bigira abamisi Muyinga azayivugisha ngo urashushe ngo usigaye uje ko kwiyamana mbabarira nagatoke bakamanika tigenda ubikore niba ubishoboye ntayerere okay cyari kungira ikigongo commentaire yigeze yoba yarakubabaje mu makomantere yose umaze kuronka yakubabaje ukavuga ati kwerera mbabaje ndabona no musi ndarampagaritse umuziki ni commentaire ivuga gute commentaire ni menshi amasaba ari menshi oya nkimwe muri zo uvuga ati uyu muntu yarampomeye kweri yarantwitse arantuka nabi kwera mu muziki wa Salima uwe yambwiye bari wambaye nabi igitenge cyo cyaduze cyo kwitekiye bitenge mboro yakidugije aragatego ngo igitenge cyo cyaduze ugira ngo twereke ngo amakwise yaragati mumbarire wana naye ya siguiwe naduze guiwe baramubwira ati umva sura mbaya dawa yake makeup si ndio hivyo kama una vipodozi basi utaendelea kufuba okay unajua mimi sijipodoe ma makeup nani mimi napenda uzuri wangu umeweka kidogo hapo tiro makeup ragenda kugusiga ibintu ngira fondo kama ni foundation bikini aturahura nisize makeup simbuza amahera kwisigisha simbuza amahera kugura
kamana ama foundation ariko siguzanje. Okay akantu kanyuma kabisa Zari ni amafaranga angahe ashaka bazomuba yumva aya mafaranga ndayumvise bayatanze mu gaseke ko muhira jewe nzokumva ndi umuntu Chamari ngene byogenda re bayazanye ntabo gukora nakumbwira ati papa ntujya oya nene muzerega ngati muzehe nayo ntimumpemo nanjye no basaba yiki baradeze barankunza fungura nambara ngira gute muzosamhera yiki muzehe teka ayawe ndabere muryoherwe. Okay akabazo kamwe kinzuka hanyene kanyuma mugabo ko nari nakunze kubaza byinshi mugabo kubera turakora kanya. Okay coronavirus na covid ni ihe isha cyane bitandukanye ngira babi bagiye bitandukanye coronavirus na covid kandi maze bisi ndabona kubiganira turabibaza ne bitandukanye he je nanje nakubajije naho bitandukanye ni kintu kimwe je numva ari bibi covid coronavirus ko wavuze covid-19 na coronavirus ni kiye cica cyane iyo yinduka kabiri ntayo coronavirus. Okay asante turaguhaye ikaze kandi n'ikindi gihe muri iwacu top tv. Okay ni 001+257 Green City. Dusozera kabisa ndakubwira ati mambo yalikuwa ni mulo sana tukiwa na Zarina kabisa video queen. Umushaka kabisa wenyene arashobora kwivugira ati utu nimero nutu ngaha ndetse turaza kudusiga hariya mu commentaire hariya ndazi muraza kuba mwishakira neza neza mwenyene muzirabira namba hariya za kwazi hari. Okay banyitu chuma aka kokoriko bingwa matangazo ben camera nani ni Mango da Mwembe aka Buzima. Ciao ciao.